Hi, mumeze neza? Je meze neza. Amazina yanje nitwa Ginella Iteriteka, amazina niswe n'abavyeyi. Amazina nkoresha ku mbuga ngurukana bumenyi ni Ginella. Akazi ka misi yose, bon, nibaza ko kanye nyine muhora mubona ku ma social medias. Nivyo nkora, ahanini novuga yuko arivyo bimbesheje gushika kano kanya. Niko kazi nkora. Hama ama souvenir d'enfance mfise yo mu Kamenge kubera ko niho nakuriye. Mu Kamenge je novuga ko abantu batakuriye mu Kamenge barahomvye ibintu vyinshi. Ndibuka yuko tukiri abana ikintu ca mbere kweri kandi sinagikora ndije nyene benshi koga muri Nyabagere. Tutaravye ngura umukobwa canke ngura umuhungu. Je novuga hanini nibuka kwa ko nanje naroga muri Nyabagere mu mufurege tukagenda gutya ariko mu mufurege haba hari ibintu binyerera tukagenda tukidumukiza mu mufurege tukanyerera gutya. Bon, ikindi kintu nibuka kuraba filme tukagenda atamahera dufise yo kwinjira muri filme tukagenda harya yari amafilme bidusobanuye novyita gute zyo filme nyene ziba zisiguye tukagenda twatorotse muhira nta muntu numwe azi yo turi tugiye kuraba filme tukaja tugenda tugatobora sinzi ko muvyibuka tugenda tugatobora amaja inyuma kugira turabe filme gutya tugatobora akantu kameze gutya ko kurungurukiramo gutya bakaza abantu bakadukubita mwabana genda hariya n'amahera mufise ngo mwinjire mwe tukongera kandi tukagaruka usanga turi akagwi kabana benshi badashobotse abana twakuriye mu Kamenge. Bon, reka simvugiye muri rusange nivugire jewe dufise ubuyuwayi ko nabuyuwayi wingi sana arose ugeze maka wamenye kuri umunyakamenge dushaka kwihisha dushaka guhisha ingeso. Donc usanga uri umuntu ari cool, usanga uri umuntu nyene novuga gute gishira imbere. Ikindi kintu naco ntari kwibagira ikintu citwa amabajia n'indumbako n'amafiriti y'ibijumbu mwibarabara. Ebaze ko twiwa n'amahera abavyeyi kugira uvuye ku ishuri uze kugura indumbako murazi indumbako amabajia turi ku ishuri. Ikindi kintu naco ni nkuko wasanga twiga ku mashuri amwe Limika Ave Marie ngaho kuri Terminus ugasanga twiga ku mashuri amwe. Donc nta bintu byo kuja muri ville oya twiga ino nyene muri quartier watoto wa Kamenge. Nk'umuntu novuga avuye hanze canke atakuriye mu Kamenge atazi Kamenge, ikintu ca mbere jewe nk'umuntu yayikuriyemwo yayivukiyemwo yayikuriyemwo, ikintu ca mbere novuga abantu baho abantu bo mu Kamenge n'abantu je novuga yuko bari cool turashitiya mbere kirazira kuhisha ingeso kari ku mutima urakavuga. Abantu bo mu Kamenge n'abantu usanga bari cool nyene batiboha mu mutwe vu que na quartier irimwo akajagari kenshi. Donc usanga n'abantu nyene bari cool bayaga. Donc haba hari mouvement ushaka gutembera mu Kamenge ushaka kubona mouvement y'abantu benshi ugenda mu Kamenge en fait hararyoshe hari vibe mu ncamake. Ijambo yaga jewe nkunda kuvuga ikintu ngo ndafise ijambo ni ukuvuga ko bandanye muha ikibanza n'abandi ba jeune canke n'abandi bantu bumva bafise ico boshikiriza kumbura hari abantu benshi bigiye muri yaga surtout na jewe ku biganiro vya yaga ari ibintu vyinshi cyane bashaka kumenya nk'ibintu ntazi ngaca ngenda ku maposti ya yaga ngaca sanga ico kintu baragikoze. Rero novuga yuko baratwigisha ibintu vyinshi tuntu twinshi tutazi tuntu twa kera. Anniversaire ya 10 ans kuri yaga d'abord nobabwira happy birthday to you. Sinzi ko happy birthday bayiririmbira umuntu joyeux anniversaire. Hamkindi mubandanye uko nyene mukora mutera imbere muha ijambo aba jeune surtout nitwe dushushe nitwe tubahuka kuvuga ibintu abandi bantu peut-être bashobora gutinya kuvuga ati imyaka ngezemwo nishobora kunyemerera ako aba jeune nukuri kose
muduhe ijambo turafise ijambo tuvuge hama happy birthday.